Turashimira Imana kugira kandi iteka kuba hano kuri mugoroba nk'uko mwabyumvise nitwa Shirambere Bernard zubatse mugira baramye kubatasha mwakiri mwasho zabo bisigaye turanezerewe n'indirimbo zimaze kuririmbwa twumvisemo amajambo menshi afata imitima yacu none twongere ko amajambo ari mu gitabo ca Luka igice ca 18 ububangutsi igice ca Luka 18 duhere ku murongo 18 duhere ku murongo wa 9. Luka igice ca 18 duhere ku murongo w'9. Umugani w'umufarisayo n'umutoza kori. Uyu mugani nawo awucira abizigira ubwabo ko bagororotse bagakengera abandi bose. Ati abantu babiri bakuze baja mu rusengero gusenga, umwe yari umufarisayo uwundi yari umutoza kori. Umufarisayo ahagaze asengera ku mutima wiwe ati Mana nagushimye yuko ntameze nk'abandi bose, abanyazi canke abagabitanya canke abasambanyi canke n'abameze nk'urya mutoza kori. Mu minsi 7 yose nisonzesha kabiri, nta kigira 10 c'ivyo ndonka byose. Ariko wa mutoza kori ahagaze kure ntiyagomba no kurangamiza ngo arabe mu ijuru, ariko arishishitira ati Mana ngirira ikigongwe ndi umunyabyaha. Ndababwire uwo muntu yamanutse aciwe atsindanishirijwe uruta wa wundi, kuko uwishira hejuru wese azogira nde, ariko uwicisha bugufi azogira nde. Yesu nashimwe. Bamaze gusenga ni inkuru ya Yesu n'amajambo yavuzwe na Yesu ariko ayaganira n'abigishwa biwe. Yaramaze kubabwira imigani itari mikeya, imigani ibereka ingene bakwiye gushishikara gusenga kandi ko bakwiye kurindira Imana mbere bagasenga bakobeje. Yongera rero ku uyu mugani ababwira ngo abantu babiri bafashe urugendo baja mu rusengero bagiye gusenga. Hanyuma rero abo bantu babiri bashitse mu rusengero, umwe wese afise uko yifashe. Yesu ntadufashe. Mbega mwaje gusenga? Kandi amaje gusenga umuntu wese afise uko yaje n'ibimuremereye, siko? Aba bantu babiri rero, umwe ngo yari umufarisayo, uwundi nawe yari umutoza kori. Abo bantu babiri bari bafise uko babayeho mu buryo bw'impemu. Umufarisayo nawe yaje gusenga ngo yari afise ingorane yo kwiyizigira. Mari dutabare. Nibajije kuri aya majambo, iri jambo ryo kwiyizigira nsanga rifise ingaruka nyinshi mbi. Uyu mufarisayo ashitse mu rusengero ntiyabona Imana, afata amaso yiwe ayirabisha, atangura kurimbura ibikorwa yakoze, atangura kurimbura abo bagendanye, atangura guharura intege nke z'abantu bagendanye, mbere arateba arashika no ku ntege nke zo bafatanije urugendo. Ibi bintu biragoye kujera, ngo atangura kuvuga ngo Mana ndagushima ko ntameze nk'abandi, ndasubiye ndagushimye ko jewe
shobora no kwisonzesha. Ndasubiriye ndagushimye n'ibigira 10 ndabitanga ku rugero rugengwa n'ishengero, kandi ndagushimiye ko ntameze nk'urya mutoza kori twagendanye. Imana nidufashe. Ubwibone ni bubi bantu b'Imana, ubwibone bugeza ahantu kure. Imana iri mw'ijuru irabibona, irabiharura, irabiha amanota. Wa mutoza kori ahagaze wenyene ngo atangura kuraba hasi, kuko yavuga ati mu rusengero ni Imana iba, mu rusengero Imana niho duhurira. Mbere jeho nje nacerewe nihiba, kandi yama yiteguye kumviriza ugusenga k'umuntu wese. Bacaravuga ati Mana sinoshobora guhangara mu nyonga zawe, ndakwinginze ungirira ikigongwe. Ivyo bintu ntiyarengejaho, ntiyavuze amajambo menshi. Ico yumva akeneye bwari ubucuti bwabe n'Imana. Bibiliya ivuze ngo, Yesu yavuze ngo uyo muntu ndababariye yatasha atsindanishirijwe kurusha wa wundi. Nibajije Bibiliya no kwitavuga byose, mbega uwo muntu we yatasha ameze gute? Usomye mu gitabo cyo guharura, nabonye abandi bagabo bagendanye 3, kandi abo bose bakorera Imana. Bari abantu bari mu gikorwa kimwe cyo kurongora Abisirayeli. Uwo muntu yari Mose na Aroni na Miriyamu. Mugabo abantu bose uwo Yesu arafise ikintu ajejwe. Yesu nadufashe. Abo bantu 3 rero bamarana igihe bakorana, bagendana, ubwibone no kwiyizigira biratiba birabatera. Miriyamu na Aroni batangura kubona yuko badafashwe n'Imana kumwe na Mose. Umwe wese atangura kuvugana. Aroni na Miriyamu bahegera Mose, sinzi aho yararoye, ati none mugabo, urya mugabo ni wavugishwa n'Imana wenyine? Mose si hari, ntazi n'ibiriko biraba. Mugabo ngo Imana iragira irabyumva. Yesu nashimye. Imana irazi ibyo mu mitima yacu, naho abantu batobimenya. Ibi byaha byo mu mutima, ibintu bigendera muri twebwe, ntibihanwa n'abarongozi, bihanwa n'Imana. Yesu nashimye, kuko Imana irazi umuntu wese aho yamushize n'ico yamushiriyeho. Kandi mwese nta muntu n'umwe adafise ico yashiriweho, abanamba umwe wese arafise ico yagize, kandi umwe wese ku karimbi kiwe. Hanyuma rero Imana muvyumvise ikihamagara Mose ngo mpamagarira abo bantu 2 muduge Mose ku musozi. Imana ishitangura kuba ikiganiro, irababwira ngo umva, ninagomba kuvugana namwe Aroni na Miriyamu, nzobivuganira namwe mu nzozi, ariko uyuwe tuvugana nawe imbona nkubone, kuko arafise akandi kantu abasumbya, aho arayoboka mu rugo wanje. Mugabo bose bari abakozi bayi, siko none? Mugabo umwe wese afise urugenzo yagize yashiriweho. Hanyuma rero ngo Imana irabyitegereza, ibona ko bakoze ikintu kitari cyiza. Icya mbere nigiriye je kubabwira ivyo bintu, ariko aho Miriyamu atangura kujejeta iki ibintu. Nari ndababwiye n'ibyaha byo mu mutima by'indani nta muntu abihana, mugabo Imana iragize irabihana. Aroni Mose babibonye ati yamara Mana ndakwinginze, gira imbabazi, gira ikigongwe, aho umuntu ntagire ingorane, ndasabye mbabarira, yihana ibyaha atakoze kugira ngo Miriyamu asubizwe umubiri. Nagomba mwire ishengero riri hano no munsi, umuntu wese acunga ibyo mu mutima wiwe. Yesu nashimye, uhereye ku mukristo no kuri twebwe
abarongozi. Siko none umuntu wese acunga iki ivyo mu mutima wiwe, ntihagire umuntu yifata uko atari, kuko ibintu bitaboneka Imana irabibona. Kandi amakenga mfise nuko utazi urugeze Imana ishobora kuvyakirako uko rungana. Imana itugirire neza. Hanyuma rero ngo Imana ikimubwira ngo rungika inyuma y'igisagara amara iminsi ndwi, ngo niyo yamara iyo minsi azogaruka. Murumva Imana ingene imeze? Imana nta kinyanya ifise. Imana ishikira umuntu uwo ari we wese kandi ikamugira uko igomba. Nico gituma uyu mufarisayo yambabaje. Ibigira 10 urashobora kubitanga Imana itakwemera, ukabitanga kuko ari itegeko ry'iki gishengero, kandi hambavaho kumbure hariho n'ibindi ngize ntunyegeje wipfuza, ariko Imana itagira itakwemera. Ushobora kwisonzesha kubera ufise impamvu, ariko Imana itagize itarimo. Ivyo naco bitwaye urabikora, mbere niyo wobikoze ni inyungu yawe. Twirinde nitugorerwe mw'ishengero. Abantu babiri bafatanye urugendo, bose bagiye kurondera Imana, umwe arahagorerwa uwundi arahakira. Kandi uwavuze menshi agira ingorane nyinshi, agenda adatsindanishirijwe, ariko uwavuze makeyi agenda atsindanishirijwe. Yesu nashimwe. Sinoja kure cyane, ariko muribuka ibyabaye kuri Kora na Datani na Abiramu. Ngo bariko baragenda, bamaze igihe bagenda, baratora nabo nyene barasukuruka bidodombera. Mose na Aroni bavuga ngo ibyanyu biraturambiye. Ariko inama yahereye mu mutima. Ibyo mu mutima ni ngorane. Nagomba rero ndabipfurize iki kintu Yesu yabwiye abigishwa, agomba kubakebura ko badakwiye kwiyizigira ubwabo, ahubwo ko umuntu wese akwiye guhinda agashitsi mu gikorwa ciwe. Umunsi nzamba yavuze tukisanga mu murongo w'abaja mw'ijuru, tuzoba dufise ijambo. Yesu nabahezagire. Mana turagushimiye, turagukengurukiye umugoroba duhaye, tugiriye neza ko imbere y'ijambo ryawe, kandi ishengero ryawe waje kurisanganira. Urihezagire, ube muri bo, ubegere, ubakontorore, ubamenyeshe iby'ubwenge. Yesu urakoze, turagushimiye kuri hano. Komeze guhezagira abari inyuma mu izina rya Yesu Kristo Umunyanazareti. Amen. Yesu nashimwe.